Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma no kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya Pastor Isidore yobajeje gutungura isi nzima na cyane ko vyibonekeje yuko arashobora gusubirira umunyamabanga mukuru umugambwe uri kubutegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nyuma y'amajambo y'agacamutwe yashikirije umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Igihanganye Reverien Ndikuriyo kirahejeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cyane ko catanze itegeko ry'uko imbonerakure zo kwikura ko impyisi zigasigarana intama. Ayo majambo namwe mu yateye agashavu ibihanganye nga mu gihugu cacu Burundi. Nyuma yuko turi buze kugaruka ku makuru akomeye cyane turonka mu bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu, turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane bivurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu atarekuriye guheza amasaha ashika 3 atari kumwe n'umuhinga warungitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumvo z'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo yagirisha inama n'abarwizatunga hari ibintu bikomeye cyane duhejeje kuronka. Ubugambanyi bukomeye cyane bwabwibonekeje mu kiganiro yariko aratanga. Hari amakuru akomeye cyane turonka tugira ngo tuze kugaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Aka kanya icegera c'umukuru w'igihugu Vice President Prosper Bazombanza ajeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Niwe yoba arungitswe kugira ngo ashire itangazo kandi ashire ko itegeko risorwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, ari itangazo rikura uyu Reverien Ndikuriyo mu bijanye n'uburongozi bw'umukuru bw'umugambwe. Hari amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko Reverien Ndikuriyo nyuma y'amajambo y'agacamutwe yavuze ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo murazi ko ari we yibonekeza mu bikorwa bitandukanye nyuma yuko ahagaritswe kugirisha ingendo rutavana ko mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Reverien Ndikuriyo niwe yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutangaza yuko ashobora gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza mu gihe yariko arafashanya n'igihanganje umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo. Inkuru y'umubabaro idushikiye ku bakunzi b'umugambwe CNDD-FDD turaza kuyigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Isidore arashobora gusubirira Reverien Ndikuriyo nk'uko umukuru w'igihugu ahejeje kubishira agaragara. Prosper Bazombanza yobahejeje gushira ko umukono kuri iri tangazo rigaragaza ibi vyose bigiye gushirwa mu ngiro. Ariko nanone imbogamizi zikomeye cyane intambamye ziriko ziribonekeza mu majambo umukuru w'igihugu no mu vyemezo ariko aragerageza gushira mu ngiro biri guca bipfira aho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari guca ashiramwo amabisi. Hari amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko hariko biribazwa niba umushikiranganje wa mbere ari wafise itegeko kurusha umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere twarababwiye yuko yanze gushira umukono ku idokere yo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga. Mu nyuma gato y'imwarumvirije yuko umushikiranganje wa mbere aciye yanka ko Reverien Ndikuriyo yosubirirwa na Isidore. Hari imvo zitandukanye tugira ngo tuze kubashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kubabwira amakuru akomeye cyane ku bijanye n'indyane zibonekeje mu bajenare bakomakomeye nyuma yuko igihanganye General Prime Niyongabo yeza kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Hari amakuru akomeye cyane turi buze kubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose dutambutsa kuri Burundi News TV. Biravurwa yuko ivyo Reverien Ndikuriyo
umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yagerezwa kuri ubu ngubu harimo kuba yararungitse imbonerakure muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gushika ubu amakuru yo kwizerwa dufise turaza kuyabashitsa ko muri ibiganiro vyacu dutambutsa kuri Burundi News TV. Bikaba mu nyuma z'uko reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Turaza no kunyarukira ku makuru avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu bindi bisata bitandukanye. Kuri ubu ibarabara ry'igihugu numero 3 Bujumbura Rumonge ntiririkorera kora neza na cane ko kuri ubu ngubu iryo barabara ryacikiye ahitwa Mutirwa muri zone Minago muri commune n'intara ya Rumonge. Mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa muri politiki, reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge ririko rirahita kuva ku mugoroba w'uyu wa mbere. Amakuru adushikira rero nuko ari imvura nyinshi maze imisi iriko irarwa, aho ngaho akaba ari yo yoba yatumye ivyo vyose biba mu gihugu c'u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru akomeye cyane bivurwa yuko kuri ubu ngubu hari ibiro 10 vy'ubutare bwo mu bwoko bwa karto nivyo vyaraye bifatanywe umugabo yitwa Nyandwi w'imyaka 39 y'amavuko, avuka akongera akaba ku mutumba Mugongo ariko akaba yafatiwe ku mutumba wa Munege yompi yo muri komine Kabarore. Nanone bivurwa yuko ariko agerageza kwambuka ubwo butare kandi abwambutsa bujana mu gihugu c'u Rwanda. Nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano mu Kayanza avyemeza, uwo yafashwe yariko yerekeza mu gihugu cibanyi mu masaha yerekeza ayisa 9 z'umuhingamo, ngo ubwo butare akaba yari abujanye muri ico gihugu nyene. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko tubamenyeshe ko uyu mu kurindira ko akorerwa dosiye uwo yafashwe kuri ubu ngubu kandi akaba yafatanywe itongo. Nanone bivurwa yuko ari mu minwe y'Inyamiramabi Ikabarore kugira ngo akorerwe dosiye hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane. Naho ayandi makuru akomeye cyane adushikiye biravugwa yuko kuri ubu ngubu mu gihugu c'u Burundi ibijanye nuko abana bariko barafatwa ku nguvu ari ibintu bejeje gufata iyindi ntera. Turibuze kubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Abasirikari b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baratabazana cane ko amagara yabo ageramiwe. Bikaba mu nyuma z'uko abanyekongo bariko barabirukana na cane ko ufashwe na M23 abanyekongo bavuga yuko ari umugambanyi. Amakuru akomeye cyane nk'uko umwe mu basirikare twagiranye ikiganiro yashikirije iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV, atomora yuko abasirikare barungitswe kuri ubu bamwe bariko baratoroka igisoda. Hari imvu zitandukanye ziriko ziratuma baheba igisoda c'u Burundi na cane ko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ataco ari gukora. Biravugwa yuko urudandazwa rw'abana b'u Burundi rwakorewe hagati ya leta ya Felix Antoine Tshisekedi na leta ya nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu rwoba ruriko ruratuma abasirikare b'u Burundi baheba igisoda. Inkuru turayibashitsa ko mu buryo bw'idonido, reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ingabo z'umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubumanuko SADC zatanguye kujana muri Kongo ibikoresho vya gisirikare zigiye kwifashisha mu guhangana n'umwari wa M23. Ivyo ubutegetsi bwa Kongo bwashimiye izo ngabo zigiye gukora ibikorwa bitandukanye. Kuri ubu bikaba bivurwa yuko bigiye guhangana n'izo ngabo z'umwari wa M23. Leta ya Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko igiranye amasezerano n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye, ibintu vyo bigira bikomere cyane. Ibi vyose birashobora gukwegera igihugu c'u Burundi intambara gihutihuti, na cane ko bivurwa yuko umwari wa M23 wejeje gusohora amajambo akomeye cyane. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bafashwe mbere na M23 bahejeje gushira ahagaragara amabanga akomeye cyane mu gisirikare c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi biriko biratahukanwa. Ababa ku micungararo no mu bisata bitandukanye, ababa ku micungararo yo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, biravugwa yuko ku igenekerezo ry'ejo haheze ariho hashikanywe ibiziga bishikindwe. Nk'uko dukesha aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira bamwe mu basoda begeraniye ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura.
Reka amakuru yacu tuyabandanirize kuri izo ngabo ziriko zerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biravugwa yuko kuri ubu ngubu izo ngabo zoba zigiye guhangana na M23 nk'uko yoba iheruka kuvyemeza yuko ndetse n'umurwi twatanguye kubitegekanijwe ko abasirikare baja mbere bazoza kandi bashwaye igihugu ca Kongo. Leta ya Kongo yikoze ku ngabo za SADC inyuma yuko imenyesheje ko itagikeneye ku butaka bwayo ingabo za EAC hamwe n'iza MONUSCO kuko ngo vyagaragaye ko ataco ziriko zirakora mu kubuza umubare wa M23 mu kubandanya wigarurira uburere bwinshi bwo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Bikaba bitegekanijwe ko mu ntango z'uku kwezi kwa Kigarama kugiye gutangura ariho ingabo z'iyo miryango zizoba zitanguye kuva mu butaka bwa RDC. Ikiriko kiribazwa ko na benshi nga mu gihugu cacu Burundi turiko turibaza ku ngabo zacu zarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu butumwa bwa EAC. Amasoko yacu mu gisirikare, amasoko y'ibanga yemeza ko ingabo z'u Burundi zadandajwe ariko ziriko zirajana n'insoresore bita Wazalendo. Zikaba zifise ubwoba yuko aba Wazalendo barashobora kuzigaba ko ibitero. Na cane ko mbere yuko aba Wazalendo baja ku rugamba baba batanguye kandi baba babanje guhabwa amategeko akomeye cane yuko aho bari busange uri mu bwoko bw'ubututsi wese agomba kwicwa. Ikibazo umusirikare w'u Burundi afise nuko kuri ubu ngubu n'abasirikare b'u Burundi bavanze. Biraboneka kandi ko bica vyumvikana yuko n'abasirikare b'u Burundi bashobora kugandagurwa. Niko uyu musirikare agaragaza umubabaro. Biriko mu nyuma z'uko ayandi makuru akomeye cane yejeje kudushikira nk'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko izo ngabo z'u Burundi zarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari ingabo zoba zatanguye kwinjira mu murwi witwaje ibigwanisho urwanya igihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko kuri ubu basirikare bariko baraheba igisoda c'u Burundi bariko barinjira mu murwi mushasha wa LARB wibonekeje mu ishamba ry'icimeza ikibira. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza ayo makuru. Bikaba mu nyuma z'uko ibihangangenga mu gihugu cacu c'u Burundi vyo nyene biriko biraharira kandi biriko birikururira ibijanye n'amayira y'agaciro ariko arakurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku mvo z'urudandazwa rwakozwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'umukuru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Biravugwa yuko igihugu c'u Rwanda gishirwa ku mwanya wa 4 mu bihugu bifise abanyagihugu babayeho neza ku mugabane wa Afurika. Ni best quality of life. Ivyo bisangwa kandi ku rutonde rwakozwe n'urubuga Monkey Inside rusanzwe rusesangura amakuru ajanye n'ubutunzi irya nino kw'isi. Urwo rutonde rwakozwe hifashishijwe ibiharuro bitandukanye vya vuba vy'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'ubutunzi n'iterambere nk'ibanki nkuru y'isi FOMI, BAD na PNUD. Hakaba harabwe inkingi zitatu zikurikira. Biravugwa yuko izo nkingi kugira ngo ibihugu bihabwe amanita atandukanye, inkingi ya mbere yarabwe ari iyijanye no kuba umunyagihugu ashoboye Human Development Index. Iyo nkingi nayo ihagaze na cane ku bijanye n'iterambere ry'ubuvuzi mu gihugu, indero, icizere, kubaho ko abanyagihugu hamwe n'imigambi rero igamije guteza imbere imibereho myiza. Inkingi ya kabiri yarabwe ni iyijanye n'ubutunzi aho hitabwa ku kuraba ibijanye n'iterambere n'ubwisanzuro mu gukora urudandazwa mu gihugu, amategeko n'ibindi vyorosha urucuruzwa. Inkingi ya gatatu ari nayo ya nyuma yarabwe ni iyijanye n'imigambi myiza yashizwe ko iraba neza ibijanye na cane uko ibisata vya leta bikora, uko abakozi ba leta bafatwa, ishirwaho ry'amategeko hamwe na politiki n'ibindi bitandukanye n'uburyo leta ishira inguvu mu guharanira ko vyubahirizwa. Inyuma yo kuraba ivyo vyose ku rutonde rw'ibihugu 12 vyagaragaye ko bifise abenegihugu babayeho neza kandi babayeho mu buryo bumeze neza muri Afrika, igihugu c'u Rwanda caje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa mbere muri ico cegeranyo haza Izinga, Maurice, ibigwa nanone bitandukanye. Ubwa kabiri hakurikiranwa nanone Botswana, uwa gatatu naho hakurikiye Syria, uwa kane haje ikaza ari ubwa gatatu aho bavuga yuko bahaje Namibia ikaza ku mwanya wa 5.
ayandi makuru akomeye cyane nk'uko tubandanye tubibashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV nk'uko twebabwiye mu Funyo twababwiye amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ashobora gusubirirwa na Isidore Mbayaga. Amakuru akomeye cyane adushikira biravurwa yuko kuri ubu ngubu itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko aravye yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ataca maze atari ukugumura abene igihugu. Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije ubwo yashika mu biro vyiwe biherereye Igitega avuga yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ataca ashoboye ahubwo cimugaragara ko ari ukugumura abene igihugu. Kumvisha abene igihugu ko ibirura bikwiye kuva mu mugambwe hagashirwamwo intama n'ibindi bitandukanye nk'uko Reverien Ndikuriyo yahora bishikiriza mu majambo akomeye cyane ashikiriza mu bene igihugu. Bamwe mu bene igihugu ntibahengeshanya kumwita umwicanyi na cyane cyane ko Reverien Ndikuriyo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye. Numwe mu bahiga mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL Agathon Rwasa. Reverien Ndikuriyo mwarumvirije ko ari we yashiriye ko Agathon Rwasa miliyoni 30 zo kugira ngo uzotora ikiziga ciwe azacimushikiriza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira vyose vyoba bigira bigaruke ko kuri uyu Reverien Ndikuriyo. Aka kanya Pastor Isidore yoba agiye gutungura isi na cyane ko nawe nyene yahora avuga ku bijanye n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gusa ikibabaje muri vyose nuko iri tegeko ry'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yorishikirizaga umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye avyanka vyose. Yashikirije yuko Reverien Ndikuriyo adakwiye gukurwa mu mabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Na cyane ko birashobora gukurura injyane hagati y'umukuru w'igihugu n'ibindi bihangange bitandukanye. Na cyane ko biboneka ko Reverien Ndikuriyo yoba afise abene igihugu sinzi bamushigikiye. Hari amakuru tuza kubatosorera tukayabashitsa ko abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu Vice Perezida Prosper Bazombanza yije gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ko kuri ubu ngubu ari we ariko arashikiriza amajambo akomeye cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu. Na cyane ko biboneka yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubugwayi bwe bumurembeje. Turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza bikaba mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere biriko biraboneka yuko ari we ariko yanka amategeko umukuru w'igihugu n'ingingo zikomakomeye umukuru w'igihugu abategerezwa gushira mu ngiro. Gervais Ndirakobuca vyose aca vyanka. Hari amakuru avuga yuko Gervais Ndirakobuca yoba agirirwe nk'ivyashikiye waza ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika bibonetse yuko yoba afise imitahe mu makungu. Nyuma yuko vyaheza gukorwa ko amatoza turaza kubigaruka ko vyose idonido wecu usabwa manuka muzi video urabanditse ijambo sabona upyonde ko uracurabona arakazo nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ntimuje kure iteka munezero n'ivyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.